Inshuti bagenzi b'ikinyamakuru Itara Burundi, turabaye mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho muherereye. Reka tubashikirize amakuru avugwa muri kuno munsi w'igenekerezo rya 2023 z'ukwezi kwa gatatu 2024. Harezi iminsi havugwa inyubakwa ziriko zirubakwa muri quartier Miroir ku Buterere uja ku kibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye. Rero abahaca abantu banahegereye baravuga yuko ico gisagara kiriko kirubakwa giteye igomwe, ariko gikikujwe n'ahantu hateye amakenga. Abantu babona yuko ariko harononekara. Ahantu umuntu avuye ku kibuga c'indege agomba arabe za nyubakwa nziza aca asanga atangiriwe n'ubururi buriko burakwa hagati y'ibarabara n'izo nzu. Bamwe bakavuga yuko hariko harategwa hatewe ibijumbu, ku buryo umuntu yari yiteze kubona igisagara ciza aca asanga hari bisanzwe adasa neza. Mbere bakabona yuko ariho n'abantu bashobora kuba bariko barahigarurira kugira ngo bazoshobore kuhubaka n'utundi tuzu dutangira ico gisagara ciza. Abantu rero benshi bari bazi yuko ngo ico kibanza kiri hagati y'ibarabara n'izo nzu zo muri quartier Miroir hari ico cobayemo umupira w'amaguru, abandi bati ashobora kuba hari hobaye jardin, abandi bati ni biti. Rero gushika ubu abanyagihugu basaba yuko ahantu kingirwa hakashobora kuba hotunganywa neza nk'uko ico gisagara kiriho kubakwa muri quartier Miroir gisa. Abaronka amakuru arenga kuri aya muyadushikirize, murabe n'ivyo twandika kuri Itara Burundi @burungu.com. Mwakoze naho utaha.